uno wa kane igenekerezo rya 23 Gitugutu urumuri rw'amahoro rwarabandanije rumurikira ibikorwa vy'iterambere mu ntara ya Butanyerera aho wamurikiye mu makomine ya Busoni na Kirundo. Mbere y'umutaga muri komine Busoni intwara rumuri zaranguye ibikorwa vyo gucanga ibeto yari igenewe kuringaniza aho amazi aca avuye kw'ibati. Aho naho hari ku nyubakwa y'ikigo c'isomero ry'ibitabo n'imico kama co ku mutumba Mukenke wa zone Bwambarangwe. Urumuri rw'amahoro ruvuye muri komine Busoni kwaciye rujanwa muri komine Kirundo neza na neza muri zone Mugendo kumurikira ibikorwa vyo gusasa ibeto mu nzu y'amanama yegukira iyo zone. Umushinga amateka Epipode Baranyikwa arongoye ishirahamwe ry'intwara rumuri akaba yongeye kwibutsa indongozi ico zihamagarirwa gukora kugira ngo umwene gihugu zirongoye aroranigwe. Kumabaye kumakoze urumuri kumabakiriye mubikunze nukuvuga ko namwe mwabaye urumuri musigaye rero mumurikiye aho mujejwe baba aho mujejwe kuri 10 kwa Gacimbiri umutumba mw'izone kuruka ubu mwitara rimuritse isoko abenegihugu mujejwe bazigomeramo ivyo bakeneye nk'impanuro bibigisha mbere n'inyigisho ku bijanye n'iterambere mbere n'imibereho ya misi yose. Ni mube rero urumuri koko, ni mube abagabo, ni mube banarahundu, ni mube mbere itara ahantu n'umuco wa bose n'umwikire bose atamuzi atakoryagagura atakobaronderamo inyungu hari indongozi usanga zirondera inyungu muzirongoye. Abo rero ntibaboneka mu bavugira hakiri kare bashikiriza indongozi nkuru kugira ngo bashobore guhanurwa muri amagambo batarononera abandi. Inyuma y'ivyo bikorwa urumuri rw'amahoro kwaciye rusezegwa n'abanyakirundo maze rusha rujanwa mu gisagara ca Ngozi. Abene gihugu bo muri komine Ngozi bagiwe imbere na mustaneri baciye bagiye urugendo ruva ku ruzi Nkaka maze berekeza mu gisagara hagati aho urumuri rw'amahoro rugiye kumurikira ibikorwa mu makomine 3 asigaye imbere yuko rurangiza urugendo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 25 ku kibuga c'umupira w'amaguru agasaka ka Inarunyonga n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye.